mwahisemo neza kugumana na televiziyo isanganiro turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abanywanyi b'amabanki hamwe n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana bagiye kongera kuronswa amafaranga ku rugero bipfuza kuva kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 18 ruheshi 2023. Biri rero mw'itangazo ry'umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu kuri uyu wa gatandatu murabikurikira muri ano makuru. Leta ikwiye kwama ishira mu ngiro ivyo yemerera abanyagihugu akamo k'umugambwe Sahwa Nyafrodebu inyuma y'imyaka 3 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agiye ku ngoma. Phineas Nigaba umuvugizi w'uwo mugambwe Sahwa Nyafrodebu avyita kujanisha imvugo n'ingiro. Idonido bana natwe muri ano makuru ni mukanya. Twongera kubaramutsa twongere tubaha ikaze muri ano makuru dutangurira mu gisata ca politike. Umugambwe Sahwa Nyafrodebu ubona ko leta ya Evariste Ndayishimiye yemereye ibintu byinshi abanyagihugu ariko ivyakozwe bikaba bike muri iyi myaka 3 igiye kurumana ari ku ngoma. Uwo mugambwe ariko urashima utwigoro twa leta two gutsimbataza intwaro rusangi. Phineas Nigaba akaba umuvugizi w'uwo mugambwe asaba ko imvugo yojana n'ingiro. Umugambwe Sahwa Nyafrodebu icyo twashoboye kubona mu myaka 3 nuko habaye kwemerera abanyagihugu ibintu byinshi, harabaho novuga amadiskuru meza ariko ishigwa mu ngiro nuvuga ivyamwa by'ibyo bintu byabaye bike cyane. Twarashimye ingene imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yashoboye kunagurwa, ibintu twari twarafatiwe tugatezurirwa, imigenderanire y'u n'u Rwanda igasubira kagenda neza. Ariko mu cyo gisata nyene hari ibyo twabonye bitashoboye kugenda neza. Aha twovuga ko itandukaniro ibisata bitatu by'ubutegetsi ni kuvuga igisata shingwa ntwaro, igisata keje gutora amategeko, igisata keje cy'ubutungane. Turabona ko haragahaze hari ukwinjiraniramwo mu ibyo bisata bigatuma ibintu bigenda nabi. Hariho n'ukutihanganira mu bya politike, usanga hariho imigambwe iraburabuzwa. Ubutungane rero abanyagihugu baridoga cyane mu myaka 3 habaye kwidoga ubutungane ntabwo twateye intambwe iboneka, kuko n'uyu munsi umukuru w'igihugu arabyivugira nawe nyene ko mu butungane hari hagahaze. Ubutunzi turashima ko habayeho vision bijavuga ati imbono 2040-2060. Ni byiza kugira icitegererezo hamwe umuntu akora ariko bavuga ati ndiko ndaje hariya biracari mu ntango. Turashima kandi n'uru rugamba rwo gutuza bakaboko ni urugamba rukomeye muri rusange. Dushima iri rugamba yatanguje rw'intwari ibereye, nubwo tubona ibyo gukora biracari byinshi cyane. Hari ibintu tubona ko bitagenze neza. Amafaranga mva makungu yarabuze cyane mu gihugu cy'u Burundi, bica bigira inkurikizi nyinshi ku bintu byinshi. Igitoro cyagiye kirabura inshuro nyinshi cyane, bigaca bituma ubutunzi bigenda nabi. Isukari, isima, ibyo byaragiye bibura. Ifumbire yarabuze nayo nyene. Mu bijanye n'imibano twoshima nuko umugambi wo kugira kunganisha imishahara watanguye ni mwiza kugira ngo imyidogo ibe mikeya. N'ikindi nuko hatanguye mu kigisata nyene byo gukoresha ibibazo abantu kugira ngo bashobore gukora akazi mu gisata c'indero n'icamagara y'abantu. Ariko haragahaze umukuru w'igihugu yari yaremeye kuvagisha ku butegetsi ko abantu bazoja mu zabukuru bakukurutse bazoronka ubufasha bukwiye. Ubu amaso yaheze mu nzira kugishikisa ntari kimwe kiraja mu ngiro. Umukuru w'igihugu yaremeye ko hazobaho ibitaro mu makomine. Urabye biriko birubakwa ntabwo ari bitaro kuko nta bikoresho bihari, nta bakozi bahari. Ibyo byose rero tukavuga duti ibyashoboye gushigwa mu ngiro ni bike cyane par rapport y'ibyari vyemewe. Dukebura tuvuga duti rero ubu
muri imyaka isigaye bahindure ibyo bavuze babishire mu ngiro. Umugambwe Sahwanya Frodebu rero ukaba ushima utwigoro twa leta two gutsimbataza intwari ibereye atari intwaro rusangi nk'uko nari mpejeje kubibabwira. Mu gisata c'ubutunzi tubandanya ano makuru, ikiringo cyo kwakira inoti z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10 za kera n'intabanduka bishikirizwa n'umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu mu itangazo ryo kuri uyu wa gatandatu. Dieudonné Murengera Ntwari akaba amenyesha ko ayegeranijwe arenga imiliyaridi 300. Ibanki Republika y'u Burundi irashima cyane ingeri ico gikorwa kiko kiragenda. Ibiharuro twari dufise kugeza kuri wa gatanu igenekezo rya 16 ruhesha 2023 biratwereka neza ko amafaranga atari make amaze guhindurwa, eka mbere n'imirongo imbere y'amabanki yari kiragabanuka mu gihugu cyose. Turashimira cyane abajejwe intwaro, umutekano n'abandi bose dufashanya bitanze kandi babandanya bitanga kugira ngo abene igihugu bose boba bagifise izo noti zasubirijwe shobore kuzihinduza. Twashaka kumenyesha abene igihugu ko ikiringo catanzwe cyo gukoresha izo noti zasubirijwe ko kirangira kuri no munsi w'igenekezo rya 17 ruheshi umwaka wa 2023. Kubera ivyo inoti zakuwe mu gihugu ntizizoba zigikora kuva kwigerekerezo rya 18 ruheshi umwaka wa 2023. Turahamagariye abo bagifise izo noti zasubirijwe ko bo kwihutira guhinduza kuri uyu munsi wa gatandatu igenekezo rya 17 ruheshi umwaka wa 2023 mu mabanki y'ubudandaje n'amaposita no mu mashirahamwe kuziganya no kuguranana hisunzwe ibitigiri byatanzwe ni Banki Nkuru ya Republika y'u Burundi. Kubera ivyo tuhamagariye amabanki y'ubudandaje n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana kwakira neza abayitura kandi tugasaba ko bokugara umunywanyi wa nyuma agiye. Bijanye n'amafaranga y'abene gihugu yegeranijwe n'abajejwe intwaro, twashaka kumenyesha ko abakozi ba banki basanzwe bari mu ntara zose bari ku kivi kugira ngo bafashe abajejwe intwaro gusubiza abene gihugu amafaranga yegeranijwe, kandi ico gikorwa caratanguye, bamwe baramaze kuyaronswa. Kuva kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 18 ruheshi umwaka wa 2023 ingingo z'agateganyo zari zafashwe muri iki kiringo zo gushinga ibitigiri ntarengwa y'amafaranga bikuzwa cankwe abikwa ku makonte zoca zihagarara. Turahimirije abantu bose kwijukira ubundi buryo bwo guhanahana no gukoresha amafaranga biciye mu mabanki, gukoresha ubuhinga bwa none, gukoresha amasheke n'ibindi kugira ngo hagabanywe ikoreshwa ry'amanoti mu kuriha. Twashaka kuvunira akagohe abene gihugu iyo ibanki nkuru isohoye inoti nshasha hama haca hibonekeza bikikamukiza kugira ngo bajuragize abo baba bataramenya ibimenyetso vy'izo noti nshasha ziba zasohowe biciye mu kuzifotora. Ico gituma abantu bose boza barasuzuma neza ibimenyetso biranga inoti, cyane cyane ivyo umuntu arabira ku muco canke ivyumvikana iyakorakoye inoti. Ubu naho tuvuga ibijanye n'ubudandaji, ikibanza kidandarizwamwo ibifungurwa nk'intete z'ibigori, ibiharage n'umuceri mu isoko nkuru ya Rumonge gitera kigaragara. Bamwe mu badandaza bakeya bari bagikora ku musase w'uyu wa gatanu bavuga ko ari ingorane yoba yatewe nuko kurangura vyabaye birahagaritswe vyimfata kibanza gushika kuwa 20 ruheshi uno mwaka w'ibihumbi 2023. Abo bagasaba kwiyo ngingo yosuzumwa neza. N'inkuru ya Jean Pierre Misako. Mu kibanda gisanzwe kidandarizwamo ibifungurwa by'ibinyontete nk'ibiharage, intete z'ibigori n'umuceri mu isoko nkuru ya Rumonge haboneka imifuko itekeye hamwe iri gusa n'imbaho zahora ziterekwa ko ivyo bidandazwa hampande y'imbuga igaragara. Abadandaza bakeyi twahasanze bagifise ivyo kugurisha ku musase wo kuri uyu wa gatanu bavuga ko bagenzi babo ibidandazwa vyabaheranye baca baja kurindirira mu mihana iwabo kuko babuze aho barangurira ibindi kubera ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano
itegeka kubangira kugura begeranya mwe n'ivyo bifungurwa kugeza kuwa 20 ruheshi turimwo. N'abari bagikora barimwo abaja baragura ibiro bike bike ku bandi biti vya midodo bafise amakenga ko batazoshika kuwa 20 ruheshi turimwo bagikora, bagasaba kw'iyo ngingo yosubirwamwo kugira ngo ntibabure ico bakora kibasahiriza mu kubeshaho imiryango yabo. Nico kimwe n'abaguzi batabona iyo bazosumira bishitse ivyo bifungurwa vy'ibinyantete biza vyarasubiye kuduga igiciro bigahera kuba bidandaza. Jean-Pierre Misago urakenuye. Amakuru yacu tuyarangirize kuri ino nkuru ivugwa mu makungu, aho ikinyamakuru Africa News kivuga ku mukuru w'igihugu ca Ukraine Zelensky adashima iciyumviro cyo kumvikana asabwa n'umugwi w'abakuru b'ibihugu vya Afrika. Kurikira ino nkuru. 7 dirigeants africains ont été reçus vendredi. Abo barongozi bakiriwe mu gisagara ca Kiev n'umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky mu bikorwa bijanye no kugarukana amahoro mu gufasha guhagarika intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ntaco nokora kugira numvishe bagenzanje ko bakwiye kubonana n'umukuru w'igihugu c'u Burusiya. Nashaka kubaza kubijanye n'abafungwa mu bansabire kurekura abagirizwe ivyaha vya politike bapfunze kuva muri 2014 n'abanyagihugu bacu bari mu gahinda hamwe n'abandi bantu benshi. Mwo bansabira kurekura abapfunga ibibazo vya politike vyofasha cane ku rupapuro rw'inzira guno mugambo bajanye. Monsieur le Président vient de parler d'une feuille de route et je voudrais juste savoir. Umukuru w'igihugu ahejeje kuvuga ibijanye n'urupapuro rw'inzira, none nashaka kumenya urwarigwo. Mwipfuza urupapuro rw'inzira bwoko ki, nyabaki? Indongozi za Afrika zikaba zigiye kuri uyu wa gatandatu mu gisagara ca St Petersburg kubonana na Vladimir Putin, umukuru w'igihugu c'u Burusiya. Saint Pétersbourg pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Kuri iyo nkuru ivugwa mu makungu nta gishasha ndibwongere ku makuru nari naguteguriye kiretse ko gushimira we wayakurikiye. Bandanye uryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.